Ndabaramukije bene data aho muri hose amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abana n'umwe wese muri kumwe na Françoise Habonayo shimiye Imana muri uyu mwanya kuko Imana iduhaye kongera kubonana kongera kuganira kwijambo ry'Imana nkuko nababwiye narababariye nti uko umwami azogenda arampishurira nanje nzogenda ndabasangiza ivyo umwami Imana baba yanyigishije. Imana ishimwe. Reka dusenge. Mana data wa twese mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye ndagukengurukiye haleluya kuko uyu mwanya ari wowe utanze. Bana nanje rero Mana aho ngiye gusangira na bene data ivyo wavuganye nanje unyigishe umfashe umpe kuvuga ivyogira ikimaro ivyogira ikimazi umfashe Yesu umpe kutarondogora mu bitagira ico bimaze mu izina ryawe ryera umfashe kurasa ku ntego kugira ngo umwami wanje Kristo umuntu anyumviriza amenye ico uvuze ico arico. Urakoze kubinkorera gutyo ni mu izina ryawe ryera Kristo Yesu amen. Nariko ndaraba muri iyi minsi ndiko ndaraba aho nkunze kwandika ivyo umwami Imana yanyigishije ngomba kuraba kandi yuko hariho kumbura ivyo noba ntasobanukiwe canke ngomba kuraba yuko hariho ivyo Imana yaba yambariye bikansaba yuko nsenga kugira ngo menye ico bisobanura. Rero muri uko gusesangura kuraba ivyo umwami Imana yanyeretse mu bihe byaheze nasanze harimwo ibintu numva umenga kubihora ntaco vyomara ahubwo kubivuga kumbure vyofasha benshi. Imana ishimwe. Rero bimwe mu vyo nabonye Imana yampishuriye hariho ivyo namaze gusangiza namwe ariko hariho ibindi ntababwiye. Mu vyo ntababwiye rero ni iki gice ngomba mvuge. Mu minsi yahera narababariye ukuntu nabonye ndiko ndagenda ahantu nsanga hepfo y'ibarabara mbona ahantu handitse muca muvyibuka babonye iyo video mbona ahantu handitse ngo Yerusalemu Church. Ndavye nabona umenga vyanditse ku giti hari nara ahantu nko muri nature mbona vyanditse ku giti ndavye gutya ahubwo nza mbona nka hari imbere agatara. Rero nyagatara niko naciye ndaba nca mbona umenga na ahantu hari gisagara hariye kure hama mbona ndashitseyo narabibabwiye hama rero mbonye ndashitseyo nca mbona nshika ahantu nkaho womenga hari irembo ryo kwinjira mugabo nyarembo nsanga rirugaye nsanga ni nk'umuntu yoba yarahugarije amatafari ahagira uruhome ahari irembo mbona hari uruhome harugaye nta umuntu aca. Hanyuma nza mbona iruhande hari akayira kameze nk'agaci iruhande. Iyo video sinogomba kuyisubiramwo cane ariko ni ngombwa kuko ngomba kuvuga suite ibi nshaka kuvuga ni suite y'ivyo. Hanyuma rero nciye muri ako kayira nza mbona ahantu hari umwana nyamwana arambwiye ati ngo ndakwereka inzira ica hagati. Nyamwana nza mbona aranjanye aho hantu mbona turashitse. Hanyuma mbonye dushitse aho nagomba gushika nca numva umenga ngomba kugenda guhamagara abandi nabo baze. Ngiye guhamagara abandi tuca tuzanana n'abagore babiri muravyibuka narababwiye. Donko rero tuca tuba batatu. Hanyuma ngeze hahandi nabona handitse ngo Yerusalemu Church mbona ngo twari kumwe n'abagore babiri mbona umwe nti yaciye abandanya mw'ibarabara aho kutraversa nyabarabara ngo amanuke hepfo aho turi mbona yashishikaye agenda. Hanyuma mbona ari kumwe n'abantu babiri kandi abo bantu numvise umenga n'abantu bagomba kumutangira ntagende. Nanje nca numva mu mutima no mubwiya nti ngwino nyaruka abo bantu babi iruhande.
hama rero acaraza aje nca numva yuko tutobandanya kugenda ku bw'abo bantu batubonye, nca mbona dusubiye muhira. Muravyibuka, hanyuma ngo dushitse muhira ngomba gushika indani mu nzu ndasanga ba bantu bamaze kudutanga mu nzu, ba bandi babiri batangire wa muntu mbona bamaze kudutangira mu nzu. Nca mbona rero turi hepfo ahantu mu bitoki twinyegeje, hanyuma mbona umuntu aje wo muhira atubwira ko muhira hari abashitsi. Ngo nca ndamubwira nti abashitsi ntubabare ko batubonye, ntubabare aho turi, ntuvuge na kimwe mu vyacu. Niho rero nabona ngo mfise intuzenya amakaye abiri. Ayo makaye mbona ndiko ndayanyegeza munsi, namba ari munsi y'imitoto, namba ari munsi y'aho hantu twari tusinzi ikintu nyene nashize munsi. Hanyuma mbona wa mugore twari kumwe, wa wundi yari yahagaritswe na ba bandi babiri, nawe mbona ndamuhaye impapuro zibiri zanditse imbere n'inyuma. Izo impapuro zibiri zanditse zari zanditse ibyiwe, afete zari zanditse ibyiwe byamubujije canke byatumye atemererwa kugenda hariya hantu, byatumye ba bantu bamutangira. Ndabinginze muze gusubiramwe iyo video muyumvirize kuko harimo inyigisho nyinshi cyane zikomeye. Nciye mu ncamake rero iyo video, muri izo mpapuro, muri ayo makaye abiri jewe nari mfise, n'izo mpapuro zibiri namuhaye harimo ibintu bitandukanye, inyigisho zitandukanye zituma abantu batemererwa gushika hariya twagira tugende. Kandi ivyo bintu vyanditsemwo, mwibuke neza yuko ngo n'umuntu yari yateguye ivyo kurya hariya nyene aca arabizana. Ivyo vyo kurya umuntu amaze kubironka mu ntoki, niho rero yaca asobanukirwa ivyo bintu bimubujije kugenda hariya ivyo ari vyo. Kumbura ivyo bintu ni ibintu vy'impwemu cane, ariko ndabivuga mu ncamake, abandi mpwemu yera arashishikara kubasobanurira. Ivyo bintu vyari vyanditse muri ayo makaye vyari biki? Canke ivyo bintu vyari vyanditse kuri izo mpapuro zibiri z'uyo mugore vyari biki? Imana yarampishuriye ivyo bintu vyari vyanditse kuri izo mpapuro z'uyo mugore ngo ni ivyaha abantu bakoze bakabikora n'ibigirankana, ariko bakaba batavyihanye. Ushobora kuba warabiretse ariko ukaba utavyihanye. Rero utavyihanye ntivyafuditse, biri hahandi nyene. Ivyo zari impapuro zibiri. Imana isobanura ati urupapuro rwa mbere rwanditseko ivyaha vy'ubusambanyi bikorerwa kuri internet. Abantu bagasambana, umwe ari mu gihugu kimwe agasambana n'uri mu gihugu kindi. Ni byinshi bikoreka muri ubwo buryo, abantu bari a distance batari kumwe. Hakabaho urwo rupapuro rundi narwo rwari rwanditseko ivyaha yakoze neza, abikorera muhira, abikorera mu mahoteli, abikorera hariho hose mugabo physiquement. Rero Imana impishurira ivyo nkuko nabibabwiye. Muri ya makaye naho harimwo ibyaha umuntu yakoze akiri umwana, atibutse kuvyihana. Ugasanga umuntu arakijijwe, avuze bimwe, mugabo ivyo yakoze ni vyinshi kandi vyose ntiyabisabiye imbabazi. Bya bintu utasabiye imbabazi mwene data biraho. Kandi hariho n'ibindi nasanze biri muri ayo makaye umuntu aba yarakoze kandi atabizi. Bimwe muri ivyo umuntu aba yarakoze kandi atabizi ni nka vya bindi ushobora kuba wambaye impuzu ngufi ugateza abantu ubusambanyi kandi wewe utarubizi ko wabikoze. Canke naho ukagenda ukararana n'abantu wibaza ngo ni bene data, mugabo bobo bakarara mu mitima yabo bagowe, baragwara intambara kandi ari we wabiteye, wari kubereka ahandi hantu barara, canke hari ukuntu bari kubigenza. Hari ibyaha byinshi rero bikwega umuntu
kandi wewe akaguma yumva umenga nta kimwagira pourtant bimwagira. Ivyo vyose nahishuriwe rwose ko umuntu agomba kwihana akabisumiramo akihana neza akaraba ikintu ku kindi kintu ku kindi abifashijwemo na mpwemu yera birakunda. Hanyuma ikindi nariko rero ndavuga ku bw'abo bantu babiri bitakunze ko bashobora kwinjira muri ya Yerusalemu Church. Hanyuma iyo nzozi yarabandanije haciye nk'iminsi, nongera mbona igice kindi gikurikira, nongera mbona nzananye na ba bantu babiri nyene, ba bandi nari mvuye kugira ngo ndabajane muri Yerusalemu Church bikanka ko bagenda, nja nongera mbona mvuze nti reka ndabajana ahandi hantu ndabereke. Rero mbona ndabaduganye ahantu ku musozi, aho ku musozi nari ndabaduganye, nari ndabajanye kugira ngo nibahagarara kuri uwo musozi bace bitegereza barabe hirya no hino babe barasamara. Nari ngomba gusa kugira ngo ndabanezereze barabe ku bintu imisozi ibiyaya ibiki, muradi ntushaka kubibona uri munsi y'umusozi, ubwiza kuduga kugira ngo uhabone hose. Mbona rero ba bantu babiri ndabatwaye ndabajanye kuri uyo musozi nari ngiye ngo duhagarareko. Mu nzozi nabona n'umusozi uri ruhande yo muhira, abahazi muhira wacu aho hantu tuhita ku Gatwe. Mbona rero ngo mvuga ngo tuduge hajya ku Gatwe duhagarareho tube turasamara turabe hirya no hino. Bene data, aho kuri uwo musozi wita ku Gatwe nta kindi kintu kihari, nta mazi ahari, nta na kimwe. Ariko nagiye gutangara muri iryo yerekwa, mbona dushitseyo mbona hariho igisagara, mbona hariyo amazu, mbona hariyo ibikorwa bitandukanye ntari bwigere mbona. Hanyuma mba ndabisamariye nanje, mbona hari amazu menshi cyane yegeranye, novuga ntingira ngo nk'ibigwati, amazu yegeranye cyane. Hama mbona harimwo umwana w'umukobwa yari asohotse nka kwa kundi wowe usohotse uva mu nzu ugenda mu kigo, mbona asohotse yambaye ubusa atana kimwe yambaye. Rero kubera amazu yegeranye acabana turamubonye, aca nyene yumva ibimaramare, kandi byaboneka yuko uwo mukobwa nta bantu bari bazi ko aba hiyo. Bishoboka nkaho umenga iyo yaba muhiri wabo bari baramubuze iyo yagiye. Hama rero aca yumva aramaramaye tumubonye n'ahaba, ibyo bitihwe. Hanyuma kubera yuko nari kumwe n'abo bantu kandi nkabona nariko ndabagenduza ndabereka, nza mbona numva umwe muri abo twari kumwe, nabona ngo ari umwana. Ibyo rero byo mwiyerekwa biragoye gusobanura. Mbona ari umwana ngo acambarira ngo na jewe ngo mama yari yambariye ngo nze kurara hano ngo kwa dogiteri ngo kugira ngo buce amvura. Numva ivyo binavuze, numva sinavyumva. Ngo mama yantumye ngo ndari no ngo kwa dogiteri ngo buce amvura. Kandi byaboneka ina yuko uwo mukobwa ari gusa aho hantu yari, byaboneka nako yoba ari nka kwa dogiteri, kuko nk'uwo mwana yabivuze gutyo byaboneka nkaho umenga nawe nyene bari bamutumye ko yoza aho hantu akararaho bugaca dogiteri amuvura. Ivyo sinavyitaho cane kuko sinumva ntabisobanukiwe. Hanyuma mbona shishikaye kugenda ngenda, ariko darantreta ba bantu twari kumwe aho kuri uyo musozi naciye mbona umenga sidababona, ahubwo nkaza ndabona ivyo umwami agomba kunyereka. Nkumva nk'uyo mwana sinari nabonye ko twanaduganye, ariko nabonye turi kumwe ambarira gutyo. Hanyuma mbona ndiko ndagenda ndaba, mbona nshika ahandi hantu hari nk'igihangare kinini nk'igisare kinini gisakaye,
hama mbona harimwo umuntu yariko asena nk'umuntu ariko arashirako isima hasi, ariko ndavye mbona si isima ahubwo yari nk'ibumba canke nk'abantu muribuka hariya muhira iyo twahora ku rubumbiro ingene abantu babumba biya babumbisha urubumbiro ni nk'ibumba. Nabona rero uwo muntu afise nk'ibumba canke yari byasa n'ivu, mbona ariko arasena hasi asena gose asena. Rero aho hantu byabonekana yuko umenga jewe nagomba kuharengana, ariko acavuga ati oya ahantu ushaka kuharengana heraho ndiko ndahasiga hasi, rero raba iyindi nzira. Caramoza nti none kugira ngo umuntu arengana cahe, acanyereka aho guca. Aho hantu iyo muntu yariko arakora ivyo bintu ndaharenganye, anyeretse iyo nzira nyene ncamwo ndengana, ndabona ahantu hari abantu benshi bariko baracaho bariko bararengana. Hama nca aho hantu mbonye hari abantu benshi, ndahashitse bene data nsanga ni isoko, ilo marché, nsanga ni isoko. Iyo soko rero mbona abantu bariko baragura, bamwe bagura abandi bagurisha, ndavyitegereza ndabiraba nka kwa kuriye n'umuntu agiye mu isoko murabona ngene biba bimeze, haba hari abariko baragurisha, haba hariko n'abariko baragura. Rero nza gutangazwa rero n'ikindi kintu nasanzeyo mu isoko, kandi naco nyene kibayo, mbona harimo umusuma, mbona hari uwundi ariko arakora mu mifuko y'abantu. Ivyo ndabibona, noneho ncambona n'ikindi kintu ca gatatu, mbona haje imodoka yazana abaje gusuma. Nabona nka bus irimo abantu bayururutsemwo baje gusuma, hanyuma nkabona n'abandi bayuriye batashe basubiye nk'iyo bavuye. Mbona rero nanje nabo twari kumwe, umwanya umwe nabona ndababona, mundi mwanya nkabona ntababona. Rero mbona ngo tugomba kwinjira muri iyo bus natwe nk'abagomba gutaha. Hanyuma mwaje ndavuga ntoya, twebwe ntibisaba ko twurira iyo bus kubera yuko twebwe tuba hafi y'uyu musozi, twebwe turahamanuka n'amaguru. Rero mbona ntitugiye muri iyo modoka, mbona ariko iyo modoka abandi baragiye nk'iyo baje bava. Bene data inshuti z'umusaraba, mvuye ngaho twururutse iyo modoka, tumanutse uwo musozi, ncambona rero dushikiye hahandi muhira twaba. Aho muhira twaba ncasanga, murabena muhira aho umuntu haba hariho ibiterwa yateye, mbona imirima w'ibigori, maze iyo mirima w'ibigori mbona ivyo bigori birahetse, hasigaye gato ibikera. Rero mbonye bihetse, mbona bimwe birahetse, mugabo mbona ibindi bimeze nk'udusigati ntivyahetse no guheka. Hanyuma mbona hari umuntu ariko arangenduza nyereka aho hantu. Mbona hari ahandi hantu uwo murimo w'ibigori bitigeze bimera no kumera. Hanyuma aho bitameze mbona baciye bahatera ibiharage. Hanyuma ibyo biharage mbona rero navyo birameze, bigeze ahantu nyene ntibiragera kwera, mugabo biriko birakura. Nciye mbonye ibyo bintu nca ndikangura, inzozi cibigarukiye ngaho. Inshuti z'umusaraba bene data, igituma ndiko ndavuga ibi bintu byose ni iki? Ni kubera yuko hariho ico Imana iriko iravuga muri iyi nyigisho yose. Imana naravuze nti Imana ntifise ubujambo, Imana ifise ijambo. Ico Imana yanyigishije muri ivyo byose, murumva ko ari urugendo runininya, urugendo rwo kugenda muri ya Yerusalemu Church, n'urugendo rwo kuduga kuri iyo musozi kuraba ibyo muri misozi. Urumva ko ba bantu nari kumwe nabo bari abantu najanye hariya,
ngomba kubatwara hariya, barabatangira ntibemererwa kugenda. Hanyuma nongera ndabadugana wa musozi, noneho ngeze ngaho kuri uwo musozi mbona umwe muri abo asa nkaho umenga aho hantu arahazi, cyangwa se naho umenga aho hantu arahakorera, kubera yuko wa mwana yambwiye ngo mama yantumye ngo nze kurara kwa dogiteri buce amvura. Urumva kuri uyo musozi hari ahantu hari ibitaro cyangwa hari ivuriro, hanyuma hariho ahantu kandi hariho abantu bariko barubaka, ndi buvuge nti n'amajambere cyangwa development. Hariho ahantu hari isoko bariko baradandaza, bamwe badandaza abandi bagura. Hariho n'abasuma bakora ibyo bintu, kandi hariho na transport y'abazana abantu bongera babatahana. Urumva ico gisagara? Aho hantu ntaho nari bwigere menya, jewe nari ndabaduganye nk'abaduganye ku musozi kuraba gusa, mugaba Imana kumba Imana yari induganye kugira ngo inyereke ikindi gisagara ntarinzi. Hariya muri Yerusalemu Church tuhagereranye n'igisagara co mwijuru. Igisagara co mwijuru murabibona, twama turiko turavuga ubutumwa, tubwira abantu kwihana, tuvuga ubutumwa, tubwiye tunyamuna bibi, udahebye ibyo ntizokwemererwa kwinjira hariya, ibi n'ibi. Noneho narabibonye, mbona ingene babatangira ngo ntibagende. Barabatangira, umuntu wese yumva agomba kujayo, agomba gushikayo. Ariko hariho teste imwe, iyo teste rero canke ico kibazo, uko ico resulta y'ico kibazo ni ituma wemererwa kugenda canke ntugende. Dusubiye gatoye muri iyo nzozi nababwiye nti jewe nari nashitseyo, hama rero maze gushikayo ncavuga nti reka nze guhamagara abandi. Kandi uko kuntu nari nashitseyo, hariho ukuntu nasize ngize komande y'ivyo kurya. Rero ivyo vyo kurya nivyo wa muntu yaheje guteka caranzanira, hamwe nari tutarashika muhira, tukiri kumwe na bantu nabo babagabo babiri bamaze kudutanga gushika muhira. Azanye rero ivyo vyo kurya, abumvise video ya mbere mwaravyumvise. Ivyo vyo kurya wa mukobwa babandi bamutangira niwe yavyakiriye arabirya, acasobanukirwa ububi bwiwe bwatumye atagenda aho hantu bwanditswe mu za mpapuro zibiri. Nanje barampaye sinabiriye, sinzi igituma ntabiriye, ariko nsobanukirwa bya bintu bibiri nababwira byari byanditse muri ya makaye. Imana nishimwe. Imana iragomba kutwigisha uburyo bwose, inshuti bene data, kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe yibesha. Ijuru nijya bera, ijuru rizojamwe abakijijwe, ijuru rizojamwe abihanye, ijuru nta mbega ndibuvuge ngo iki, ijuru nta wundi muntu avuga ngo aha ni iwanje nzokwinjizayo naka na naka. Twebwe turabavuga butumwa, tuvuga ijambo ry'Imana, ariko muri iryo jambo ry'Imana niryo ritwereka ninde azokwemererwa kwinjira muri ico gihugu co mwijuru. Zanjya nababwira bateka bakazana izo mfungurwa, nizo zica zerekana umuntu, zikamwerekana neza uko ari. Izo mfungurwa ni Bibiliya, jambo ry'Imana. Iyo urisoma na Muhamu yarakagusobanurira, uca usanga hariho ibintu bigutangira kutazojayo. Imana idufashe cyane. Wa mugore yatangirwa na babagabo babiri, ari bo bamarayika babiri, bamutangire kubera iki? Kubera yuko ingeso y'ubusambanyi yari afise, akaba atavyihanye, ntivyashoboka ko ashaka kwakirwa hariya. Nanje bya bitabo bibiri nari mfise byari byanditse ko amajambo akomeye cyane, amajambo yo kwihana, yuko hariho ibyaha abantu batihanye kubera yuko batari banabizi.
ariko uyu munsi Imana ishimwe wowe na jewe duhawe kubimenya kugira ngo dusobanukirwe uko bimeze Imana idufashe cyane. Hari bihe umuntu ashobora kwibaza ati nonega ni ukuri Imana yohanira umuntu icyaha atazi? Ibyo birashoboka? Imana ntiyohanira umuntu icyaha atazi. Nico gituma mpwemu yera acaza akavuga ati nibi nubimenye nawe mwene data, ibyo utaruzi ndazi kubimenye. Ndabizi neza ko utaruzi ibyaha umuntu akora atari conscient yuko ari we yabikoze cyane ko ariko arabikora. Hariho ibyaha ukora utabizi, ariko umunsi bizoboneka ko ari ibyaha kandi ko byakoretse bikorezwe na wewe uzohanwa nubwo utarubizi. Nico gituma dukwiye kwirinda mu buryo bwose, ukasaba Imana imbabazi, ukasaba Imana ikaguhishurira. Aho ndaharengane kumbure umwanya wosiga. Ba bantu nyene bananiwe kwinjira muri Yerusalemu, nca ndabadugana kuri wa musozi. Ndabaduganye kuri wa musozi ngo ngiye kubereka ngo dusamare gusa tuje kuraba. Kumbe hariya hari ikindi gisagara. Kumbe usanga ba bantu barabagenzi baho hantu, kuko umwana yavuze ngo mama yantumye. Urumva yarabizi ko habaho ngo mama yantumye ngo nje kurara kwa dogiteri ngo buca mvura. Bene data nshuti y'umusaraba, kurara kwa dogiteri ugenda kurara yo kubera iki? Ntiyari kurara muhira hama buca agenda akamuvura. Wa mukobwa twasangayo yari ari gusa ariko aragenda yinjira yongera asohoka. Riya n'ingeso mbi y'ubusambanyi. Kwa dogiteri. Bene data nshuti z'umusaraba, nasuye kwiyumvira Imana yenye n'inkomezi Kristo Yesu ufashe abaganga bakijijwe. Muhagarare neza, muhagarare magabo, kubera yuko Satani afise imigambi mibi cyane. Iyo umuntu aravye abaganga bakijijwe bahura n'ibibazo byinshi, kandi niba bishobora abasengera cyane cyane abagenikologe. Imana data ibatabare kandi bagirire neza. Bakora akazi keza, ariko Satani nawe mubi nagiye mbona akora ibintu bibi cyane akoresheje bari abantu. Kumurese nje kubivuga ibyo oye, ariko twebwe nk'abafasoni turaganira n'abandi, turaganira tukumviriza, tukumva ko hari ibintu bibi cyane bikorwa n'abari abantu. Ariko umuntu yakijijwe wewe yiyubare kugira ngo ibyo bintu ntibimukoreko. Si ibyo gusa, abaganga womenga bafise ugupfa no gukira mu maboko yabo. Womenga kuriya bashobora gufata bagakuramo inda y'umuntu atayishaka, womenga ni ibintu bisanzwe, womenga ni ibintu biri mu kazi kabo. Ariko nk'umuntu w'Imana naho nyene ukwiye kuraba ugakorana n'Imana. Usanze hariho ibintu bitajanye n'ukwizera kwawe, wirinde ntubikore. Ndabizi hari ingaruka bashaka kugukura mu kazi, bashaka kugira gute, ariko wewe nubimenya uzosenga Imana hanyuma wirinde. Imana idufashe cyane. Abantu b'abaganga barakora ibintu bibi cyane, simvuze bo nyene gusa, ariko ngombye kuvuga muri iryo yerekwa nk'uko Imana yabinyeretse. Uwo mukobwa yari yarataye n'iwabo, asigaye yibera mu busambanyi iyo nyene. Biroroshe cyane kuvuga ngo ngiye kwa muganga. Biroroshe cyane kwinjira muri salle de consultation, ukwinjira abandi bose bari ku murongo, ukamara amasaha muri ico cumba muri kumwe n'uwo mugabo. Bamwe ku murongo bibaza ngo ariko arakuvura, abandi ntibasobanukirwa by'ukuri biriko biripasa indani. Ariko wewe na dogiteri murazi biriko biripasa. Urazi yuko winjiye utagwaye,
urazi yuko uri kuri handevu yiwe gusa. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenza Imana ngo bagore muriko muranyumva mwihane, baganga muriko muranyumva mwihane. Yesu Kristo umunyanazareti arababara n'ibikorwa biriko birakorwa n'abo bantu, kandi muri ubwo buryo butabureka, womenga n'uburyo bwiza, womenga n'uburyo bwiza, womenga n'igikorwa gisanzwe, womenga nibiki, ariko data arazi ibikorerwa mu mpisho nubwo wowe utabizi cyangwa utanabivuga. Tubirengane. Kuri uwo musozi nabonye umuntu yariko arasiga asikura hasi n'ibintu byiza, ariko nasobanukiwe yuko muri ibi bihe tuba mu bihe by'amajambere, ibihe umuntu wese ariko ararondera kubaho neza, ibihe umuntu wese ariko arihutagiza cane kurondera ibintu vyiwe. Ni vyiza, ariko urabe ntibigwa gutwara umwanya wo gusenga, urabe ntukabe abanyarwanda bavuga ngo ntukabe imbata canke ntukabe esclave y'ico kintu. Urabe ivyo bintu ntibikagutwara umwanya wawe wo kuba imbere y'Imana no gukora igikorwa c'Imana, kuko abantu benshi bisutse muri ivyo bintu baba bize muri korari, ntakigenda mu masengesho, ntakigenda mu kuvuga ubutumwa, ntakigenda ngo maranagiye Dubai, maranagiye hehe, maranagiye hariya. Ukamenga birasobanutse kubona utagikora igikorwa c'Imana kubera ibintu urimwo. Inshuti yanje mwene data, nta kintu na kimwe gikwiye gukuraho Imana, nta kintu na kimwe gikwiye kuza kibuza umwanya wo gukorera Imana, umwanya wo kuvuga Imana. Nta kintu na kimwe uko caba gisa kose gikwiye kuba ikintu ushobora kwishimikiza ngo wumve umenga kiratahuritse. Hari ibintu abantu basigaye bavuga, ukumva umuntu ntiyaje gusenga ngo nagiye ku kazi, ugasubira ngo nari ku kazi. Ku kazi ni vyiza, hari utagakora. Umuntu akora ubuzi, abantu bakora ubuzi butandukanye, nta muntu akora akazi, bose ntibakora ubuzi bumwe, ariko bose barakora. Ariko muri uko gukora mundabire yuko umwanya w'Imana utaze wuvugamwe ngo ndiko ndakora. Umwanya w'Imana aba ari uw'Imana. Nshuti yanje, tuyubahirize mu bintu byose, kandi Yesu azodufasha. Uyo muntu yari akobeje ariko arasikura nta caha nabonye yakoze, ariko yari afise umwete w'ivyo bintu arimo. Imana nimuhezagire. Ariko kandi aca anyereka, kuko nari ndiko ndabandanya ngomba kuraba, anyereka iyindi nzira yo gucamo. Aho hantu yanyeretse, anyereka isoko. Bene data, isoko ibamwe abantu benshi, ibamwe abagurisha bafise ivyashara baje kugurisha, irimwo abagura, kuko hatarimwo abagura n'abagurisha ntaco bokora. Hakabaho n'abandi bitwa abajejwe transport, gutwara bamwe bagura canke kuzana bamwe bagura, gufasirita akazi kabo, gutwara kugarukana. Kuko n'ababandi baza kugura canke kugurisha nibyo bovyiteruza, ntibo bitwara ku mutwe, ntibo girane benshi. Izi modoka za transport izi nazo zifise akamaro kazo. Hakabaho n'abasuma. Ahantu hakoraniye abantu nk'abo haba hari ikintu c'ubusuma, kandi ubwo busuma bushobora kugaragazwa buri muri wa wundi ariko aradandaza, kuko ujyashaka gushyamwa ibiciro birengeje harimwo n'ubusuma. Hakabaho na wa wundi aza atariko aragura canke atariko aragurisha, mugabo ugasanga akazi kiwe aje kwiba gusa. Izo nazo ni activite zikoreka mu isoko. Mwene data ukora mu isoko, umve nkubarire, unyumvirize, untega amatwi cyane. Urabe neza muri ibyo bidandazwa kutari kuriba, urabe neza kutari kuriba abakiriya ngo nukubera ngo ari gihe kibi. Ikintu cyose umuntu akitwaza ngo dolari zaduze, sinzi ngo byamenze gute. Umve n'ibijumbu ukuye mu murima wawe wagenda kubidandaza ukabishyira ku giciro kitabaho, ngo none ngo dolari zaduze.
ikintu cyose ugasanga wikitse mu kiza, ibintu byose ugaca ubigira ukundi ngo none ngo bimeze uku n'uku n'uku. Imana data wa twese idutabare. Turi mu gihe kibi, ariko muri ico gihe nyene Yesu arakizi ko kimeze uko. Nico gituma ariko araburira wewe uri kuradandaza, wewe ukorera mu isoko, raba wa mudayimoni ntaba ariko arakwiba canke ntaba ariko aragukoresha ibitakogwa, ariko ubu mwizigirwa mu byo ukora byose. Haleluya. Imana yanjanye kuri uwo musozi kugira ngo inyereke ibikorwa bizotuma abantu badashobora kwinjira hariya mu gihugu Yerusalemu hariya. Ibintu bizoshobora gutuma batinjira. Muri ba bagore bangahe yanyeretse ku vy'ubusambanyi, ubu naho kuri uwo musozi inyeretse ubusambanyi bw'abadogiteri, abantu barungika abana babo guca amafaranga mu vy'ubusambanyi, abantu batwawe n'ivyitwa development canke ivyitwa kurondera amahera bakabura umwanya w'Imana, abantu bakora ubusuma mu kudandaza, mu kwiba, ibintu vyose ngejeje ngaho beneda. Ariko ndabinginga mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ucumva iyi video, mwene data wihane, mwene data witwa umuganga, ukora ibyo byaha byose womenga ubifitiye uruhusha. Data arababaye, nje kukubwira ngo muri Yerusalemu ntuzinjira nutihana. Ihane. Ico gisagara mukorera, ico gisagara ni gisagara c'amarimbukiro, ico gisagara ni gisagara c'abahona, ico gisagara gikorerwamwo ubwo busambanyi bungana gutyo ni c'abahona, ico gisagara gikorerwamwo ubwo busuma bungana gutyo ni c'abahona, ico gisagara kirimo gukunda isi n'ivyisi, ivyo vyose ni ivy'abahona. Tugarukire Yesu, tugarukire Yesu, tugarukire Yesu. Yesu araje gutora umugeni wiwe. Wewe ugeze gute? Ugenza ngo iki? Ushobora kuvuga uti ibyo byose ntibindaba canke naho ibyo byose jewe sindimwo. Sindakwagirije nshuti yanje, sindakwagirije, ariko nkubariye ngo usuzume ingeso zawe uraba uko biri. Erega ubutunzi ni Kristo. Nanje ndiko nababwira Yesu hari ivyanje Yesu ambona ko akangaya kandi akambwira, ariko Imana ishima mbwiye nce ndavyihana. Nawe Yesu niba hari akubwiye muri ubu butumwa ndiko ndakubarira, mwene data ugorora inzira yawe, Yesu Kristo araje. Kandi Imana ishimwe ibi bibaye gutyo kugira ngo bikunde wihane, ugorora inzira yawe. Uhoraho Imana abaho umugisha. Tuzosubira kuvugana, umwami Yesu nyampa ikindi cyo kuganira namwe. Imana ibahezagire. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Nomero za telefone ni za zindi ni +46 768 00 65 46. Kandi iyi shene turiko ni shene Habonayo. Uhoraho Imana duhana umugisha namwe. Amen. Data ndagushima. Haleluya. Ndagushima Yesu. Ndagushima kuri rukundo. Ndagushima ko ataco umuntu azokwireguza. Ndagushima ko werekanye mwami Yesu. Mana ndagushima. Hezagira mwene data yumvise iyi video, mwene data yumvise buno butumwa, mwene data yumvise imburi. Yesu we kuwerekanye iki gisagara, igisagara ta wundi muntu yakibona, iki gisagara bamenga nikibaho. Mwami Yesu, naduze uwo musozi nzi ko atakintu kiriyo, ariko none kumbugiye kunyereka ibintu biri uko bimeze. Mana birateye ubwoba, tugirira imbabazi. Tugirira imbabazi mwami Yesu, tugirira imbabazi abantu bo muri iyi si, tugirira imbabazi Mana yo mwijuru. Ufashe uyu mwene data yumvise, afata umwanya yicare yihane, yatura ibyaha byiwe, asengegwe, ababarirwe mu izina rya Yesu. Urakoze, ndabigushimiye kubikora gutyo mu izina rya Kristo. Amen.